gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu no yanyu mwatigiye kubageza ko amakuru agezwe ko benshi baribuka President Ndayishimiye ashimagiza Bunyoni imbere y'abene gihugu avuga ko iyo ari hanze y'igihugu Bunyoni aba yamusigariye ko ngaha mu gihugu. Tugiye kugaruka kuri bamwe benshi bafata nk'amahasa mu butegetsi bw'igihugu bakaba barabusangiye hafi mu kiringo c'imyaka 2. Butoyi ntaco atakoreye bukuru ngashikire ubwo butegetsi ndetse no mu myamamazo bama bafatanye babugeze ko ico gihe nta wamenya ubutwaro wundi. Benshi bibuka intambo y'imvyino y'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako, mugenzi wawe niwe mwansi wawe. Munyuma hatangura igikorwa cyo gucafuza Butoyi, amabi yose y'ubutegetsi bayamutako harimwo ubusuma, ubwicanyi, urwanko ndetse n'ibindi. Butoyi baramugize ikivume, bukura kitwa umwere. Ico gihe Butoyi atabwa mu mvuto amara imyaka mu ngoyi atakiri bumutunganirize. Yarapfunzwe, abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu, yamara ubwicanyi n'ubusuma vyararwije inshuro nyinshi cane gupfungwa, abarundi barumirwa. Butoyi rero yahavuye abona akabero arigira, ariko no mu buhungiro intumwa zabukuru zamurondeza urushinge ngo zimwice, ivyiwe biranyagwa, abiwe barahamwa bikomeye. Uyu ni Huseni Rajabu yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba kw'igenekerezo ya 27 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2007. Inyandiko zivuga Huseni Rajabu ni nyinshi cane, ariko izivuga imyaka yiwe yo mu buto ntago twari twazironka. Ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu, ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Huseni Rajabu arazwi cane mu bijanye na politiki. Yinjiye akiri muto mu muhari Parpehutu, yarabaye kandi no muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Huseni Rajabu ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umuhari FDD kugira bagwanye igisirikare cy'u Burundi cariho muri ico gihe. We na bagenzi we bahereye kubaka umuhari cane mu ntara ya Bubanza. Huseni Rajabu yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha akumvisha abanyagihugu, ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo, mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ivya gisirikare. Mu ntahe yiwe iri ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Huseni Rajabu yatanze amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza: Huseni Rajabu, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba, Jean Bosco Kurisansuma, Adribert Barakamfitiye n'abandi. Umuhari FDD wahavuye ufatana na CNDD yari ihejeje gushingwa n'umushikiranganje Leonard Nyangoma, maze FDD uhinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Huseni Rajabu yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, haragenwa no kuba komiseri generale ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Huseni Rajabu yari afise abakomiseri 4 munsi yiwe bari bajejwe uturere: Pasiteri Mpawe nayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwe n'Imana mu bumanuko bushira uburengero, Sylvestre Ndayizeye Abdallah mu ntara zo hagati mu gihugu, na Jean Fidel Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka ukugene Huseni Rajabu yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza, bakoranye muri ico gisata nyene bahinduka inshuti magara kugera naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose, mbere banashikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye ari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ca FDD. Uyo nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare. Umuhari uca witwa CNDD FDD. Mu ntahe yiwe Huseni Rajabu avuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu Cibitoke baraganira barahuza mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo ikanimanyaguramwo uduce. Hussein Rajab na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe guterekwa ibiganiro vya politike vyiswe ivya Kigobe Kajaga, ni narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari bazinanye baranakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike undi mu gisata c'igisirikare, aho Jean Bosco Ndayikengurukiye yafatiye uburongozi bwa CNDD FDD nka coordination generale. Hussein Rajab nawe yagenywe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo ababaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabugozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD FDD, asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Rajab naho ariwe yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo yadogije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Rajab haguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba ujejwe ibiganiro hagati ya leta ya CNDD FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo wenyene afata uburongozi bw'umuhari vyari korohera abatwara Burundi kubeshera CNDD FDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi, kumbure uwo muhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajab yabona ashizeho umwizigirwa wiwe. Muri ico gihe amabanga akomeye ya CNDD FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajab. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2003 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Kugenekerezo ya gatandatu Kigarama uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Rajab baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganji wa leta, Ministre d'Etat ujejwe intwari ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2004 CNDD FDD yahindutse umugambwe, mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajab kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajab nibo barongoye imyamamazo ya CNDD FDD mu mwaka w'ibihumbi 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo insinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba umukuru w'igihugu, Hussein Rajab aba umushinga amateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD FDD warushitse ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajab na Nkurunziza. Mu ntahe yiwe Rajab avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Rajab avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira inyambuye muri Bujumbura rurare mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'itandatu. Hari amahasa yitwa Jamali na Janabi yari yegereye Hussein Rajab. Ngayo mahasa rero kandi akaba yarazinanye na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Rajab yanditswe n'urubuga Humura Burundi ibandanya iti: mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza wari umumenyereza wiwe. Abonye ko abayeho nabi aturatura, Janabi aca aja kuraba Hussein Rajab batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajab ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro vya FDD. Ntivyatevye, Hussein Rajab yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro vya FDD, maze Rajab aca ahamagara Pasiteri Mpawe nayo bamushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigisha akarangamutima n'inyigisho n'izindi nyigisho vy'umuhari FDD.
kw'igenekerezo ya 30 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, zongera zipfurizanya umwaka mushasha w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi. Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza aca agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari mobilisateur politique du mouvement, akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari vyari birongowe na Hussein Rajab. Muri iyi ntahe abandanya avuga ukungene Petero Nkurunziza yakomereka Ibuga muri komine Kayogoro n'ingene Rajabu yamuryamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hari ibombe yaba yatewe ahari bakoraniye indongozi za CNDD FDD. Muri iyo ntakagira uti ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu catewe muri kimwe mu birindiro vya FDD cari mu ntara ya Makamba hitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye baravye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasiteri Mpawenayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro. Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya yahariko haka umucanwa. Munyuma ngo Petero Nkurunziza atanguye kuvurirwa ku rugamba, uburwayi butevye gukira, Hussein Rajab hava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira haragaruka ku rugamba. Mu bihe vy'amacakuri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahaswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Rajab akama yamurokoye. Si ivyo gusa ngo kuko Hussein Rajab ngo niwe yatunganije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana inyuma yaho bari bavanye. Rajab ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba barahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore mu gihugu ca Tanzania. Mu yindi ntahe baravuga uko Hussein Rajab yitwaritse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petit Nduwimana, ku buryo atawundi muntu n'umwe yararekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru avuga kandi ingene Hussein Rajab yoba yamwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania, mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Perezida Nkurunziza na Hussein Rajab. Hussein Rajab ngo ntako atagize, maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe, mu mwanya muto agirwa cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ivyo biba vyarateye ishari abandi ku rugamba, kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu, Perezida Nkurunziza yoba yarajanye na Hussein Rajab mu muryango, amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ivyiza yamukoreye. Cigihe Rajab nawe yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke ko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajab na Nkurunziza bari akadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Rajab ari umuvyeyi wiwe muri politike. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajab. Mu biganiro vy'i Pretoria muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe, mu gutaha mu Burundi muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2003 bari kumwe mu myamamazo bagira mu modoka imwe. Nkurunziza na Rajab bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye ubutegetsi rero vyari bigoye kumenya neza ubutwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajab atabanje kuvyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga, abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira kubamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri ca 2010 murantunge ca 2006 niho haduka dosiye itangaje
aho Perezida Nkurunziza yatangaje ari imuyinga ko hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi. Haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyepolitike batari bake barimo na Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraburizwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa no ku mugaragaro. Imuyinga haduka dosiye y'abanywanyi ba seneri bafashwe bapfungirwa mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni, basohorwa ijoro basogotwa ibiti, batabwa mu ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose aguma ashirwa kuri Hussein Rajabu, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajabu ari we mubi ateza akajagari. Nta kindi rero cari gisigaye atari ugusenyura Rajabu. Mu yandi makuru yacu turaza kubabwira ivy'isenyurwa n'ihagarirwa rya Hussein Rajabu. Ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano